Imbere ya vyose twashaka gushimira Imana bashobora vyose iyo yaduhaye igihugu ciza c'u Burundi ikongera ikatuba hafi mw'irangurwa ry'imigambi itandukanye y'iterambere twiyemeje mu ntumbero guteza imbere igihugu cacu. Imana yacu ihabwa icubahiro. Twagira dufate aka kanya keza kugira ngo twongere tubifurize mwese umwaka mwiza mushasha mu 2019, umwaka mwiza uzobere umuhire, uzobere w'amagara meza, amara umutekano, ubutungane kuri bose ndetse n'iterambere rirama mu banyu no mu vyanyu. Turashimiye rero mwebwe mwese mwitavye bino birori byo gushikiriza icese icegeranyo cibigize ihangiro ry'iterambere rirama. Kubona muri ngaha ni ikimenyetso kigaragaza ko muhoza muzirikanye kazoza ku Burundi bwacu. Mu kwezi kwa Myandagaro mu mwaka wa 2018 twaratanguje icese igitega umugambi nyamukuru w'iterambere y'imyaka 10 uhera 2018 gushika 2027. Ico gihe twahamagariye abarundi bose muri make ibi bikurikira. Ubwa mbere, kugira gwabo umugambi nyamukuru w'imyaka 10 mu migambi n'imigabo yabo ya misi yose. Ubwa kabiri, gutera intambwe mu gushigikira no gushikana abene gihugu kukubaho neza no kugira ubumenyi buhagije bubafasha kwiteza imbere no gutezanya imbere. Banya kwa mwese mukorane ngaha batumire bahire. Uburundi bwariyemeje kwifatanya n'amakungu mu gushira mu ngiro ihangiro ry'iterambere rirama. Ni muri iyo ntumbero Uburundi bwatunganije umugambi wa kabiri wo kurwanya ubukene no mugambi w'igihugu jejwe iterambere y'imyaka 10. Uwo mugambi w'igihugu jejwe iterambere watunganijwe n'abarundi ubwabo. Igitabo gitanga intumbero kaburabwenge nkuru kugira ngo dushike kw'iterambere rirama mu mwaka wa 2030. Ngibi ibisata bikuru vyisungwa mw'ishirwa mu ngiro y'umugambi. Ubwa mbere, kugwiza umwimbu biciye guteza imbere uburimyi n'ubworozi. Ubwa kabiri, amahinguriro n'inyubakwa zishigikira ubudandaji. Ubwa gatatu, gukomeza indero kavukire n'inyigisho. Ubwa kane, kwitaho ibidukikije no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ubwa gatanu, gutsimbataza umutekano no kwigenga kw'igihugu cacu hamwe n'intwaro ibereye. Ubwa gatandatu, kwegeranya imitahe ikwiye biciye mu buzatunga. Ubw'indwi, kugwanya ibiturire no gusesagura itunga rusange. Ubw'umunani, gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amakungu. Waba umugambi w'igihugu ujejwe iterambere canke ihangiro ry'iterambere rirama, iyo migambi yose yisunga ihangiro ry'ikimpumbi. Muri iyo ntumbero Uburundi bwashize imbere bitashoboye kuranguka mu ihangiro ry'ikimpumbi hamwe n'inzitizi ziterwa n'ibihe turimwo. Aha twovuga bwa mbere ihindagurika ry'ibihe n'inkurikizi z'iyongerekana y'ubushuhe ku mugabane w'isi, iduga ry'urugero rw'amazi y'amabahari na cane cane ku bihugu vyegereye amazi n'amazinga. Ubugira kabiri, ibiza n'isibe vyisubiriza budahengeshanya. Ubugira gatatu, igabanuka ry'ubutunzi kama n'inkurikizi mbi zivuye kwitituka ry'ibidukikije, cane cane ubugaragwa, uruzuba, itituka ry'isi, ubukene bw'amazi meza ndetse n'ibinyabuzima. Ubwa kane, kudafatwa kumwe, ikumirwa, ubusubasumbane n'ubujyajya vyiyongera uko bukeye uko bwije. Ubwa gatanu, ingwano zigenda ziriyongera
iterabwoba n'ayandi mabi bifitaniye isano, tutibagiye n'abantu bateshwa ivyabo bagahunga. Ubwa gatandatu, ingorane zijanye n'igwirirana ry'abantu n'igwirirana ry'ibisagara. Ubwindwi, ubukene bw'akazi bwiyongera cane cane bubangamiye urwaruka. Ubw'umunani, ibigeramiye amagara y'abantu, ingwara zigeramiye isi yose canke zizizira ibihugu bimwe bimwe. Ubw'icenda, kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Ubw'icumi, kuzamura ubutunzi mu bisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu no guharanira iterambere rirama kandi ridakumira. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, batumire bahire. Kwihangiro ntibigoye nko kurishitsa, nakari basoko bamaze ngo ukubandwa nikugoye ko kurigumya. Dusabye rero dushimitse ko umurundi wese yogira guyiwe ibigabane vyose bigize iri hangiro. Birashoboka ko dushitsa kandi tukiharanga iri hangiro narirya abarundi tumaze iminsi tugaragaza ko dushoboye. Twize rero ko imigambi igize iri hangiro izoranguka, na cane cane ko ihuriranye n'igihe ciza Uburundi burangwamwo amahoro, umutekano n'impore mu mpande zose. Abarundi dufatanye mu nda mu budasa bwacu, tumaze gutegera ko turi bene mugabo umwe, ko dusangiye gupfa no gukira, ko dutegerezwa kandi gusangira ikivi n'ikigega. Ntitugiye guhagararira ngaha. Umugwi w'abahinga wateguye umugambi w'igihugu ujejwe iterambere ugiye kwagurwa kugira ngo utegure uwundi mugambi uzodushikana mu mwaka wa 2022. Tuve kuri umugambi w'imyaka ya 10 tuwusimbize tuje ku mugambi w'imyaka 15, ari nawo uzotuvana mu mwaka wa 2027 ukadushikana mu mwaka wa 2042. Uwo nawo ukaba uzotegurwa guhera mu mwaka wa 2022. Turasabye leta n'inzego zose zatowe n'abenegihugu, urwaruka, abikoro twabo, amashirahamwe yo ngaha iwacu canke mpuzamakungu kwisunga imigambi y'igihugu cacu. Turaha ikaze uwo wese yipfuza kudushigikira mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Nyamara rero turasubiye kumenyesha ko tuzodohoka kwiteka ryamye riranga abarundi kuva kera na rindi. Abarundi bamye bajya bakaravye kandi bigeze bajya bitagabuye. Rizokwigera twemera ifashanyo, intererano canke ingurane zihoza itoseka ziteka ry'u Burundi canke ihungabanya imico n'imigenzo myiza y'abarundi twarazwe n'abasokuruza bacu, ari bavyeyi bacu twamukako tubahawe n'Imana. Nta numwe azoshobora canke tuzokwemerera kudutandukanya nabo. Twifuza kandi ko amakungu yose yotegera ko Burundi butakiri mu bigero vy'imfashanyo zo kubaho ku munsi ku munsi. Uburundi bugeze nyabona mu bigero vy'intererano n'ingurane zitavuna kugira twitunganirize imigambi y'iterambere rirama ijanye n'ishaka rya bene igihugu. Itwosozera ijambo ryacu tudakengurukiye cane abo bose badahingeshanya guterera mu itunganywa, ishirwa mu ngiro n'ikurikirano ry'imigambi y'iterambere itandukanye. Tukifuza yuko bari ngaha mwese mu bakomera amashi. Aha turashimira cane cane abahinga b'abarundi canke amashirahamwe mpuzamakungu nka PNUD, bose turabakeje cane, tubongera amashi. Tuboneyeho n'akaryo ko gusaba abo dusanzwe dufashanya n'abifuza ko dufashanya, ibihugu canke amashirahamwe
ko bokubaha kandi bakubahiriza amategeko n'amasezerano mpuzamakungu agenga imigenderanire no gufashanya. Iterambere rirama ntiryoshoboka mu gihe hakiri amashirahamwe yirirwa cyangwa arara arakugeza ingwano mu bihugu akoreramo. Bigwirwa benshi bikumva bene vyo, abo tuvuga barizi kamwe namwe murabazi. Ntivyumvikana ingene ishirahamwe rikomoka kw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryokora ibihushanye n'amategeko mpuzamakungu. Basokoro yamaze ngo utokuvuna yo kuva inyuma, kandi ngo nawe usomera induru ziriko ziravuga. Turagabishije abo bose binyegeza inyuma y'imfashanyo canke amasezerano batubahiriza ko tutazobihanganira na gato. Itekane n'amahoro vyacu birarengeye cane imfashanyo iyo ariyo yose. Iterambere rirama ntiryoshoboka bamwe bariko bararima abandi bariko bararandura. Iterambere rirama ntiryoshoboka bamwe bariko barubaka abandi bariko barasambura. Iterambere rirama ntiryoshoboka hakiriho ibihugu n'amashirahamwe biburagiza ibindi bihugu. Iterambere rirama rishingiye gukubahana, kubaha amategeko, kugira umubano mwiza, byo soko y'imigenderanire myiza twese twifuza kandi na kare twese turi magiriranire. Twagatuwe n'akaryo imbere gusozera yo gushimangira kino kintu kuko abarundi babivuze, tukarashimira abarundi yuko babivuze ku mugaragaro kandi iyo bababaje. Tugashimira kandi n'igihugu ca Tanzania cabivuze bababaye kubwo ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryakoze ibikorwa atari vyiza bituma haba imigenderanire itari myiza hagati y'ibihugu iryo shirahamwe kugira ngo bikubita agashi. Tuba tuzi ko bahevye ubwo twaribonye umwaka wa 2015 bazana amamodoka arimo ibigwanisho n'ibindi byinshi bakoze. Twifuza yuko rero bokwikubita agashi n'ababajejwe kugira ngo iyo ngendo mbi bayibeke, batureke twikoranire neza na PNUD, batabishaka bareke, ariko twebwe dukorane nabo twifuza gutezana imbere, ariko gushaka kutwononera byo byiza baturetse tukibandaniriza. Kaba muri akajyo gusaba kandi kumukomera amashi yishira mu PNUD rifata mu gihe. Turoka n'akajyo gushimira igihugu ca Tanzania cyagifashemo rugabo. Tubivuze no munsi ko twarindiye kuronka inkuru y'imvaho n'ibimenyetso ngo tuvyibonere, twaravyiboneye barabiturungikira kandi turabakeza yuko baguze kwa ciza cyo gukomeza imigenderanire myiza hagati y'u Burundi na Tanzania. Tukivuza yuko n'ibindi bihugu tubana byo babirimwo mu iryo shirahamwe HCR kubokora nk'uko nyene byo ari vyiza cyane gusumba, kuko ari bamwe basamaye babaca mu ryame dusanga Burundi bene wacu bakoresheje imigambi mibisha. Kandi kugira ngo twumvikane neza kandi twubahane, tubane nyakubana nk'abakundana nk'abavukanyi, dushaka iterambere mugabo ntitubane nk'imbeba iryo umuntu imuhuha. Mu gusozera toya kadushimire mwebwe mwese mwitavye ibikorwa kugira ngo twese tugire urunani rw'intamenwa, dusenyere ku mugozi umwe, duteze imbere ibihugu vyacu mu gushira mu ngiro umugambi w'iterambere rirama. Ni kuri iyo ngingo yo gushima no gukebura dusozereye iri jambo ryacu, tongera dutangaza ko dutanguje icese imigambi gize ihangiro ry'iterambere rirama mu Burundi. Ni harambe iterambere rirama kandi ridakumira mu Burundi, ni harambe gufashanya kuzira ubujyajya, ubwenge bukerebutsi n'ubuhizi
bifata icicaro mu mitima y'abarundi. Imana mushobora byose yezagira Uburundi n'abarundi n'abakunzi b'Uburundi. Murakoze, Imana ibahezagire.